Tunda juhudi. Amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba DFTV uno mwanya twageza kwabwira tuje mu kibanza aho musanzwe muzi kwizina ryo mu Kibenga aho umuvyeyi wa Madiba Tha Classic yaraye yitavye Imana. Uno mwanya rero twogeza kwabwira na hano tuje muri kino kibanza umuntu mbere yo kubereka byinshi bigiye kubera muri kino kibanza gutera tuja ku mpanda aho uwo muvyeyi agiye gushingurwa. Turabaha ikaze mu bandanye kudukurikirana ugeza ku mpera y'ikiganiro. Reka rero tubasezere tubifuriza n'ibihe byiza abakunzi ba DFTV. Mwagerageje kubona ingene urubanza rwagenze mu ntumbero yo gushingurana iteka umuvyeyi wa Madiba Tha Classic. Nyimba utaragira subscribe bigira ubunyene tubandanye kubana nk'umuryango munini kuri micro ya Ntare Clovis. Dusubire mu biganiro byacu bikuriki. DFTV. Tunda juhudi.